Just raise up your hands. Any evil covenant I was bound in, I'm grateful to the Lord that it burns it. Any covenant I was bound, the words I declared, about those I promised, the corners I used to live, I'm out of it. All the covenants that I got involved, which I was, I'm coming. I'm coming out. I'm coming out of aba daimoni bari bayahagarariye ndabafunaguye funagura make a I confess. Jeremiah rimwe chapter 1 verse 8. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. I, the Lord have spoken. Mazoro aramvura ukuboko angora ku rurimi ora arambarira ati shiza amajambo yanje mu kanwa kawe bandanya cumi wasivye raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu vy'abami gadis bwo kurandagura none arandaguriki. But it's to be uprooted. Abadaimoni bahagaze ku masezerano baramatana bagira imizi ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Uproot every demon. Gira gutya namwe nanje vuga ngo ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Say uproot in the name of Jesus. Subiramo kandi ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Say uproot in the name of Jesus. Subiramo kandi ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Uproot in the name of Jesus. Tugeze inshuro ya gatatu inshuro y'indwi protokole mube maso. Subiramo kandi ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Uproot in the name of Jesus. Inshuro ya kane. Number 4. Ndabarandaguye mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Inshuro ya gatanu. Ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Inshuro ya gatandatu. Ndabarandaguye mu izina rya Yesu. Inshuro y'indwi. Uproot in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ariaba matana ninda. That those who are joined by the womb.
It asks people to vomit it up. Ari abamatana no munda And those who are connected from the womb. Bigasaba ko abantu badawa. Ask people to vomit it up. Darandaguye. I uproot. Darandaguye. I uproot. Darandaguye. I uproot. Imizi ya kera. Darandaguye. Darandaguye. I uproot. Darandaguye. I uproot. Darandaguye. I uproot. Ibiri munda yawe. What is in the room? Yashizweho n'abadayimoni. Darandaguye mu izina rya I Yesu. uproot it in the name of Jesus. Darandaguye. I uproot. Iyo nyatsi mu maboko yawe. The Lord. Darandaguye mu izina rya Yesu. Uproot it in the name of Jesus. Darandaguye. I uproot. Uyo mudayimoni ku rutoke rwawe rw'impeta ya mariage. That demon. Darandaguye mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Darandaguye. I Uwo uproot. mudayimoni agusambanya mu ijoro. Darandaguye mu izina rya I Yesu. uproot it in the name of Jesus. Darandaguye. I Uwo uproot it. mudayimoni agutwara mu biyaga. The demon that takes Darandaguye mu izina rya Yesu. Darandaguye. I Uyo uproot. muzimu yugaye amasezerano yawe. Because the power Darandaguye mu izina rya Yesu. uproot it in the name of Jesus. Darandaguye. I uproot. Uyo mudayimoni yafashe diplome yawe. The demon that Darandaguye mu izina rya I Yesu. uproot it in the name of Darandaguye. Jesus. I Uyo uproot. mudayimoni ahagaze ku butunzi bwawe. The demon standing on the wall. Darandaguye mu izina rya I Yesu. uproot it in the name of Jesus. Darandaguye. I Uyo uproot. mudayimoni agwanya umuhamagaro wawe. The demon against your calling. Darandaguye mu I izina rya uproot it in Yesu. the name of Jesus. Darandaguye. I uproot. Uyo mudayimoni yinjiye mu rugo rwawe. The demon entered in your Bigatuma marriage. unanirwa kurusohokamo bikanga kunagubaka. Uyo mudayimoni darandaguye mu izina rya Yesu. Darandaguye. Uyo mudayimoni agwanya umuhamagaro wawe. Darandaguye mu izina rya Yesu. Darandaguye. I uproot. Uyo mudayimoni yacereje inyishu The zawe. demon that denied your answers. Darandaguye mu izina rya I Yesu. uproot the demon in the name Darandaguye of ku Jesus. bakobwa. I uproot it among Abadayimoni the parents. barasibira kubona amaregre yanyu. Darandaguye mu izina rya Yesu. Uproot it. Fasha uwo mukobwa. Ku bakobwa. Darandaguye. I Uyo uproot. mudayimoni The demon. yakuzibira ko winjira mu rugo rwawe. In the name of Jesus. Abasore uwo mudayimoni akuza kurangiza amashure yawe ndamurandaguye mu izina rya Yesu. Demon to prevent Uyo you. mudayimoni akuzibira gukora amaproje yawe ndamurandaguye mu izina rya Yesu. Uyo mudayimoni akuzibira kubaka urugo rwawe ndamurandaguye mu izina rya Yesu. Abariko barahugurikirana kuri internet There's a n'abaringa. fire on the internet. Uyo mudayimoni yagwanije passport amadokima Demon yawe. against your Visa documents. yawe, permis de travail yawe. passport. Diplome ya ndamurandaguye mu izina rya Yesu. Ku bana bato muri Sunday school abadayimoni bakubuza kwiga no kubandanya amashuri. Abadayimoni biwabo na mama wawe, biwabo na papa wawe, abarozi bagutwara kuroga uburozi bwa nyogokuru na sogokuru udashoboye kuvuga. Ndaburandaguye in the name of Jesus. Shira ibiganza hejuru. Mabonye kuna abana bariko baratembagara. Ijya ni Sunday school. Children are falling down. Raba Sunday school biriko biraba. Look what is happening. Ijya ni Sunday school. This is Sunday school. Uzakumva umuntu ngo barigirisha. Ijya ni Sunday school. This is a Sunday school. Shira ibiganza hejuru. Raise up your hands. Abadayimoni Oh, demons.
kubera amadeni mama yafanya fisi. Because of the debt that mom died. Baragiye ko mama ngandu naho yodandaza gutena na hamo yoshika. They sold his mom. Aba daimoni da barata kuya bizina ja Yesu Kristo yapfuya. In the name of Jesus. Komeza bikanza hejuru. Keep your hands up. Gideon. Gideon niwe bita Yerubabel. Yerubabel bisigura ngo Baali ni Imana yigwanire. Ni nkuko jewe ngo bita shetani kumugaragaro bakavuga ngo ariko aratukisha Imana. Bacabwira Imana ni Imana mureke yigwanire nimba ariyo. Gideon abwira umwana wiwe ngo yice abami babiri. Umwana we arajugumira. Igihe nababwiye ngo murandagure ndavye Imana imbwira ngo wibuke. Benshi nibabishoboye. Kora wewe kuko ni wowe prophet. Ajya amajambo ni y'umuvugishwa Jeremiah. Ni wowe Jeremiah ku gicaniro bakorere. Ndabakorere nk'uko Imana ibisavye cange ndindire gato. Umudaimoni ari mu maboko y'umuntu wari wowe senga. Ashobora kuba ari daimoni y'uruhombo. Ashobora kuba ari daimoni kubuza gukorera Imana mu bushobozi. Ashobora kuba ari daimoni y'inyatsi. Ashobora kuba ari daimoni yanga yuko ukora ku masezerano. Dairondaguye. Rekete bayaba. Resotopra, rescotopa, reacatapa, riabatropa, reacabroska, riabacoska, reacatusa, the king of the Tusa, Riando, Scada, Raise up your hands. Any demon on your legs, it say you won't reach anywhere. You start a giant can't be implemented. You wanna make a step in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ariko niyo Deliverance ya mbere nkoze gaca numva umengo mu nda niko ndiyumvamo ngo umuntu agwaye malaria ariko sindekura abanzi bose baranze ndakora kugeza ku munota wa nyuma ndabizi ko bino bintu bica bihera ari neza ko bakorera iri ndabibwiye shetani sindekura twetegerezwa guheza kino gikogwa umuntu wese yavuye mu masezerano mabi yose mwizina uvuye amasezerano yose mabi mwizina uvuye mu bibi byose winjiye mu mutoto mwizina uvuye mu masezerano winjiye ku mugaragaro mwizina imfungurwa abarozi baguhaye ku meza zabo urazivuyemo mwizina shira ibiganza hejuru. Raise up your hands. We're coming out. About to pray for your bellies. You ate in a dream. You came to be initiated with the wrong covenant. Some gonna form it up for everyone here. That thing the devil had a covenant on it. You dream by being fed tonight. You're gonna form it up. There should be a frog. There should be a snake. It's gonna get out. It's gonna get out. It's gonna get out. It should be some pieces of bottles. In the name of Jesus Christ. Standing a whole altar. Prophet of Jesus. I, the prophet of Jesus. Standing in covenant. The word of God declared to the prophet. To the prophet of God. Israeli muri Egiputa biciye kumuvugishwa n'Imana. Imana igomba ikura abantu mu binogo by'abadayimoni. Imana igomba ikura ibibi biri mu mata yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Amasezerano yose afatanye n'inda yawe, afatanye n'ibyo wariye,
food. Afatanye n'ivyo bakugabuye mu ndo. Connected what? Dabirandaguye mu izina rya Yesu. Karababababa. Rekete barababa shada bababa. Rebada beaba. Responde adopsaka. Reyababa shererererers. Riyer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 
He asks his friend explanation. Say explanation. Now Genesis 29:6, 29:3. 29. No, pardon, 49:3. Murabe igituma ndiko ndabakorera. Na numwe muri mwe saving. Kimwe mu bintu banziko abanzi mu ncamake baziko magarana mu principe spiritual. Raba Reuben. Just look. Reuben uri imfura yanje n'inkomezi zanje n'ubuzibura bwanje warakarenzo mu cyubahiro warakarenzo mu bubasha. Umurongo ukurikira mukurikire niko navuga muko amazi asuriranya niko nawe umeze nuko nukibaya karenzo kuko uriye uburiri bwaso ukabuhumanya mbere yuriye aja mu bujyamu bwanje. Uyu ni imfura ya Yakobo. See the firstborn of Jacob. Yajyamanye n'umugore wa papa uyu. Is stepping the incubator of his father. You come to curse. Uwejeje kumuvuma. The one who comes to curse him. Ni papa uyu. Is his father indeed. Eske abakirindi solution? Is there any solution behind? Solution igomba iboneke. There is solution behind. Gusubira mu Vyagezo 33:6. Deuteronomy. Raba igituma ndiko ndakora. Look the reason why igituma nisiguye. Nagomba ndabakure mu mivumo n'amasezerano kwa imivumo abavyeyi banyu bashize kwicika amasezerano. Nayo nyene ngomba ndayibakureko. Amen. Now you're going to understand this. Haciye imyaka myinshi Ruben ari mu muvumo. Long time ago Ruben was in a curse. Na ninde ari kumutabara? Who can rescue the person? Gusubira mu Vyagezo 33 umurongo wa 6. 33:6 Deuteronomy. Deuteronomy 33:6. Aba Reuben, Moses said, Musa ravuga about the tribe of Reuben, may Reuben never die out. Although their people are few. Ngo aba Reuben baragahoraho nibakapfa. Abantu bo muri bo nibabe bake. Uyu muvumo papa yamubwiye ngo babe bake. Musa arawukuyeko. Umuvyeyi mu buryo bw'imwemu. Umuvugishwa Imana yarungitse mu buzima bwawe. Afise na droit yo kugukura ku muvumo wa papa watakiriho. The prophet has the right to take you out of the curse from your parents. Raise up your hands. Stand up, I'm going to save you indeed. There are people are tired are seated. Musinichekeshe. Ni muntu weze mu Giswahili. Mumenye ivyo ndimo. Hageze kuwa gatanu ku mugoroba. It was on Friday tonight. Imana irankarira. God, why are doing? Uri kurakora ibiki? Tavuga ni gute Imana inkari. Nibuka ko naciye nja muri biro.
Aringiye kwakira komite ijeje imisi mikuru. God those videos to me, told me what are doing. Salomo arandindira ambia Salomo wende. Mimi nataka nibaki hapa. Wewe peke. Mukobwa wanje nawe nyina agomba gutaha muri biro ndambira zima amatara. Cyashira amaguru. Navuyo saa 4 z'ijoro DJ nye raka kugira ngo ngaruke kuko ariko ambwira ngo wibutse ivyo uzokora kwa Mungu. Hama urikora concentre toi. Kuwa gatandatu ku musozi. Abafundi bariyo bambwiye ngo kushitse kare twarazindutse ku buryo bibajije ibibazo kuko Imana yambwiye zindukirayo. And I pray. Resultat nizi turiko turabona. This is the result you can see. Shira biganza hejuru. Raise up your hands. Jewe. Ndabivuze jewe Joshua. I speak it like Joshua. Ijuru rimbere icabona. May heaven be my witness. Bashobora kunzibira. Umuvumo. Demon can't stop me. Any curse. Thy parents. Bagushizeko. They set on you. Linye yose wajuvako. Any line you came from. Uwo bakwinjijemwo. The one they set you kubera amasezerano yabo n'abapfumu because of their covenant if the witch bavuze kuri papa canke mama bakagukurikira what is spoke from your mother's line and father's line it follows you. I speak the contrast. kubera ko ntazi ivyo bavuze vyose. I don't know what they spoke. Ngomba mvuga ivyo Imana yavuze kuri Abraham. But to speak what God spoke to Abraham. Ce mvuga n'ivyo Imana yavuze kuri Dawidi. I'm going to speak to what God spoke to David. Bice bicika amasezerano yawe. It's going to become your covenant. Ce mvuga n'ivyo Imana yavuze kuri Noah. I'm Noah. going to speak to what God spoken to uko Imana yavuze kuri Noah. yuko itazosubira kuvuma isi. They won't destroy the earth. Ijuru rivuze. That's what the heaven declares. Wewe that you n'abagukomokako bose and your descendants mutazosubira kuvumwa mu izina rya Yesu Kristo. Murahezagiwe mu izina rya Yesu Kristo. You are blessed in the name of Jesus. Ingwara, ivyago, accident nibizosubira kubahitana mu izina rya Yesu. It won't come against intambara urusoro nibizosubira kubakorako mu izina rya Yesu. It won't capture you anymore. Magaze ku masezerano Imana yabwiye Abraham. Standing on the covenant from Abraham. Yabwiye Abraham. He spoke to Abraham. Ndaguhaye umugisha. I give you mu gishingo cy'umuvumo bakuvuzeko. In the place of the curse. I speak. Vuze nk'uko Imana ibwiye Abraham. As God spoke ni to wewe Abraham. Mbona nka Abraham. Okay, mfasha. Fata izina ryawe nimba ari Joshua uvuge ngo Joshua Abraham, nimba ari Bertrand uvuga Bertrand Abraham. Cyane. Emmabre Abraham. Subiza ibiganza hejuru nkorere. Raise up your hands. Mvuganye na Abraham. I speak to Abraham. Mvuganye na Abraham. I speak to Abraham. Mvuganye n'uyu Abraham aringa. I speak to this Abraham here. Abraham zogu umugisha. I will bless you. Urakiriye umugisha mu gitondo saa 6 no kumugoroba. Blessing morning afternoon night. Urakiriye umugisha uryamye uvyutse. Urakiriye umugisha amajana maza. Urakiriye umugisha wicaye uhagaze. Urakiriye umugisha utambuka cyangwa wiruka. Urakiriye umugisha uri ku imodoka kwikinga cyangwa ku modoka. Urakiriye umugisha uri mu bwato cyangwa mu ndege. Urakiriye umugisha uri mu gihugu cyangwa mu mahanga. Misira. In the country abroad. Imana yabwiye Abraham. God told to Abraham. Zo kugwiza. I will multiply. Urakiriye multiplication. Receive multiplication. Reçois multiplication. Receive it. Urakiriye kubona ivyiza bigwira mu izina rya Yesu. Businesses zigwira mu izina rya Yesu. Umuryango ugwira mu izina rya Yesu. Ubutunzi bugwira mu izina rya Yesu. Ubuzi bugwira mu izina rya Yesu. Amavuta agwira mu izina rya Yesu. Amahoro agwiriye mu izina rya Yesu. Ivyiza bigwiriye mu izina rya Yesu. Amamodoka agwiriye mu izina rya Yesu. Amazu agwiriye mu izina. Imana ibwira Abraham zo kugira rurangiranwa. Urakiriye kuba rurangiranwa mu izina rya Yesu. Shira ibiganza hejuru. Nitwajanye kuri tuwa. Went to get to town. Nitwabonye imiryango umwami w'u Burundi yavuma bakayirukana. It seemed to be cursed from the king. Mwibuke ko ndumwami kandi ndumuhereza. I'm the king and I'm the priest. Kandi umunsi nazungurutse ndafise icyo navuganye n'abami. I surround the hill. I have what I spoke to the king. Abagendanye nanje bose barazi ivyabaye. Barazi umwanya nafashe. I spoke to them. I'm crazy in the spirit. Tumusazi muri ibintu byo ku bigabiro by'abami aho bagenda kurahira bagatera ibiti. Ndavuga bino biti vyose birabaserukira. Turashimiye Imana cyane n'abarundi igiye mwarabami. Ariko twaravuye mu bwami turi muri republika. Ndababwira now ivyo mwakoze bitubangamiye ni ku gatwe kanyu mu izina rya Yesu. Nitugaye ivyiza kuko na mwezi Gisabo yakoze ivyiza ariko yagize traité de Buganda.
sinibaza ko twese tuyita nziza. Ndavuga amatrete yose mwakoze tuzi nayo tutazi atubangamira twe turayavuyemo. Ndavuga remember uhagaze nga is the king. Amen. I'm crazy in the spirit. Uhagaze nga is the king. Wakatiano n'umwami. Kuko ijambo jima vuga ngo gira gucya ngo ndumwami nanje. Say I too am the king. Reka kwigaya abantu bakubwiye kuri akayo birabaraba. Ndumwami nanje. Say I'm the king. Narakubise ndavuga I'm the king. Ugati ndumwami. Hamandu mwama aserukiye ubwami bukomeye. I'm an ambassador of the great kingdom. N'umugide ariko araza kutwereka ahantu yaciye yihana naho nyene naramusengeye. That's a video. Shiri biganza hejuru. Raise up your hands. Muhaguruke. Just take people. Well, simameni niwasaidie. In the mighty name of Jesus. Yes. Imana yabwiye Abrahamu uzokugwiza. I spoke to Abraham, I'm going to multiply. Mungu akamwambia Abrahamu nitakumultiplier. Mungu akamwambia Abrahamu nitakumultiplier. Imana ibwira Abrahamu nzokugwiza. Nasimama kwa hii madhabahu. Ndahagaze muri kino na gicaniro. declarer multiplication. Ndatuye multiplication. Multiplication ya biashara. Multiplication muri commerce. Multiplication ya nyimbo za kuabudu. Y'indirimbo zo guhimbaza. Multiplication ya mafuta ya kumtumikia Mungu. Kwa mafuta yo gukorera Imana. Multiplication ya baraka ku mikono yako. Kukwizwa kwimikisha mu biganza vyawe. Multiplication ya baraka mu ndoa zako. Kukwizwa kwimikisha mu biganza vyawe. Multiplication ya baraka mu ndoto zako. Kukwizwa kwimikisha mu Pokea! Akira! Pokea! Akira! Pokea! Akira! Pokea! 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 Barama yako. Pokea! 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 Baraka yako. Pokea! 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 Baraka yako. Pokea! 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 Baraka yako. Pokea! 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 Baraka yako. 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 Shiri biganza hejuru. You see my son? Imana yatubwiye tugitangura ngaha. Mungu ametuambia tumika tafsiri. Imana yatubwiye tugitangura ngaha. Mungu acha ongea Mswahili Imana. Imana yatubwiye tugitangura ngaha. Mungu alituambia tulipoanza hapa. Nje kubashira hejuru. Ninakuja kuwainua. Ibi bintu turiko turabona ngaha. Haya mambo tunayaona. Imana iradushaka paruska. Imana iradushije hejuru mu izina ryayo. Mungu anatuinua. Imana ibwira Abraham. Mungu akambia Abraham, nzo guhindura umugisha. Nitakugeuza baraka. Ndatangaje kuhindutsa umugisha mu izina ryayo. Ninatangaza kama unabadilika baraka. Ndatangaje kucitsa umugisha w'u Burundi mu izina ryayo. Ninatangaza unafanyika baraka ya Burundi kwa jina la Yesu. Ndatangaje yuko wayo umugisha w'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Ninatangaza unakuwa baraka ya familia yako kwa jina la Yesu. Unageuka baraka ya familia yako katika jina la Yesu. Umugisha w'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Akira gucika umugisha w'umuryango wawe. Pokea kuwa baraka ya familia yako. Amasezerano azokurikirana abana bawe. Hizi ahadi zitafuata na watoto wako. Akira kuba umugisha w'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Baraka ya familia yako kwa jina la Yesu. Mu izina. Kwa jina. Hey. Ijya gatanu. Ya tano. Imana ibwira Abraham. Mungu akamwambia Abraham. Abazoguhezagira nzobahezagira. Watakao kubariki nitawabariki. Nico gituma umuntu wese amvuma kuri Facebook cyangwa ahandi apfa yavumwe kuko umuvumo nukora kuri Abraham ukora kuba muvumye. Laana haikamati kwa Abrahamu, inakamata yule ambaye alimulaani. Ndatangaje mu izina rya Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Abazoguhezagira bazohezagirwa. Watakaye kubariki watabarikiwa. Kubera ko je nabimenye. Maana mimi nimevijua. Reka ndagukorere nanje mpezagirwe. Hata nikutumikie na mimi nibarikiwe. Ndaguhezagiye mu gitondo, ndaguhezagiye saa sita. Ninakubariki asubuhi, ndaguhezagiye saa sita, ndaguhezagiye mu ijoro. Nakubariki saa sita, ndaguhezagiye mu ijoro, ndaguhezagiye ku mugoroba. Ndaguhezagiye uri mu nzu, ndaguhezagiye uri hanze. Ndaguhezagiye uri mu ibarabara, ndaguhezagiye uri ku kazi. Ndaguhezagiye uri kuratunga ruguru, ndaguhezagiye uri kuramanuka mu cyumba. Ukipanda ukishuka. Ndaguhezagiye uri mu ndege, ndaguhezagiye ushitse. Ninakubariki kwa mwavyo ukifika. Ndaguhezagiye uri mu bwato, ndaguhezagiye uri kuracabuka. Ninakubariki kwa mbuti na navuka.
ndaguhezagiye uri ku kazi, ninakubariki ukiwa ndahezagiye ubudandaji bwawe, ninabariki biashara ndahezagiye yako, bizinesi zawe, ninabariki bizinesi ndahezagiye yako, ubuzima bwawe, ninabariki uzima wako, ndahezagiye abana bawe, ninabariki watoto wako, ndahezagiye urubyaro rwawe, ninabariki uzao wako, ndahezagiye abaguhezagira, ninabariki wanakubariki, ndaguhezagiye mu izina rya Yesu, ninakubariki kwa jina la ndahezagiye Yesu, abagukunda, ninabariki ndahezagiye abakwitangira, ninabariki wanakubariki, ndahezagiye ubwenge bwawe, ninabariki akili ndahezagiye zako, ibyumviro byawe, ninabariki mafikiri ndahezagiye yako, indoto zawe, ninabariki ndoto ndaguhezagiye uryamye, ndaguhezagiye ubyutse ninakubariki ukilala ukiamka mu izina. ya Yesu. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Icya gatandatu ibwira Abraham, Cha sita akaambia Abraham, mwibuke kumbukeni, uku niko ndakura ko imivumo y'abavyeyi banyu, ndiko ndabavuga ko umuvumo wa Abraham, Hivi ndivyo ndiko ndabavuga ko umugisha wa Abraham. ninawatoa eko laana za wazazi na watia Mu izina rya Yesu kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Abazokuvuma baravumwe, Watakaye kulaani wanalaaniwa, abazokuroga bariroze, watakaye kuroga wamejiroga, abazotega umutego upfiramo bazowupfiramo, watatega mtego ufiliemo watafiliemo, abarozi bazokora umuti ukwica uzoca wicabo nabi warozi wawe, watatumika dawa ya kukuwa itawaua wao na wakwao, abazokora ishano ngo bariguwe bazokwibagira barinywe canke bariyeho watakayefanya bavukana, sumu waikupatia watasahau wainywe, abazogutega umutego bazowugwako, watakao kutega mtego watauanguka hemo, abazogenda kukuvuga nabi mu nzego bazogumayo babafungireho kubera watakaenda amakosa kukusema yabo, vibaya mu autorite watafungwa wabakieko, abakwararaza bagiye kuvugwa nabi kuko barakwibesheko, wanayekutangazwa wenda kusemwa vibaya maana walikujidanganyako, abazogukorera listen, abagukorera inama mbi yo kukwica mu ijoro bace bahura n'ababakoreye inama mbi yo kubica ku mugoroba mu ijoro hatarashi, wanaofanya shauri mbele ya kukuwa usiku wakutana wanafanyia mchana hapajafika, uzotegura kukurasa saa 2 atakayejiandaa kukurasa saa 2 bamurase saa 1, wamurase saa 1, bamurase saa 1, wamurase saa 1, uzotegura kukwica kuwa Mungu atakayeandaa kukuwa siku ya inga azopfe kuwa mbere no kuwa Mungu hatarashika, akufe siku ya kwanza, siku ya inga yatimia, umurozi azoguruka, mrozi atakayeruka agomba ziwanyu, anataka aje kwenu, azocagwa mwitanganyika mu kanwa k'inkona, ataanguka baharini katika kinywa cha shira ibiganza hejuru. tia mikono juu. Iyo nanguye gukora ivyo, Nikianza kutumika hivyo, mami wanyu acakoma induru ari mu nzu, mami wenu anaanza piga kelele, nao no bikora yasinziriye, hata nikifanya nalala, canumva shira uturimbi mutama, shira uturimbi, eti tieko mipaka, mzee tia mipaka, acakoma induru, shira uturimbi mutama, shira uturimbi, eti tia mipaka, mzee tia mipaka, ndashize uturimbi, ninatia eko mipaka, ndashize uturimbi, ninawekeza mipaka, ndavuze ngo kirazira yuko ubura, kirazira yuko ukena, kirazira yuko ugogwa, kirazira yuko umarama, inakatazwa ukose, inakatazwa umasikini, na inakatazwa uaibike, ndakwiye ko umuvumo wo gupfa kare mu muryango wawe, inatoa eko laana ya kufa mapema familia yako, uzoramba mu izina rya Yesu Kristo, utaishi miaka mingi kwa jina la Yesu Kristo, ndahanaguye diabeti ya karande, ninafuta diabeti ya ndahanaguye hepatite ya karande, ninafuta hepatite ya familia, uwapfuye na sida yari papa wawe, we sida nishobora no kukwegera, aliyekufa na ukimwi ni baba yako, we haiwezi hata kukujongelea, ari imiryango abantu bose bapfa na aksida, kuna familia watu wote ndagukuye muri uwo muvumo, we uzobaho, uzomagagwa n'Imana, kutoa kwa hiyo laana, we utaishi. ujya muntu witwa Evelyn, Ule mtu anaitwa Evelyn, ndiko ndasengera, niko naombea, yafashwe n'ibintu bitemera ko aja muri wese, alikamatwa na vitu havitaki ende sivyo? chooni. Si ni kweli? zishe sogokuru wiwe, Viliua babu zishe nde yake, nande, vimeua na nani tena? zishe senge wiwe, Viliua shangazi zicha yake, nande, viliua na nani tena? banyandikiye abantu babiri vyishe mu muryango, Waliniandikia danse yuko Evelyn apfa kubera ivyishe abandi mu izina rya ninakataa kuwa Eveline afe kwa jina vilivyoua wengine kwa jina la Yesu. afise probleme yo kutaja muri toilette, Yuko na tatizo ya kutokwenda chooni, ibimwinjira n'ibisohoka, vyenye vinamwingia havitoki. ndazibuye inda yiwe mu izina rya Yesu, Ninafungua tumbo lake kwa jina la Yesu. ndakwiye ko agapepeti bari bashizeko kazibira movement, ndagakwiye ko kuva uyu munsi abaye buzima mu izina rya Yesu. Leo anakuwa mzima kwa jina. My name is Joshua. Jina langu Joshua. I am the Joshua. prophet of Jesus. Yes, sir. Yes. Called by God Na hamagaweni imana. for difficult matters. My father, my father. Shira ibiganza hejuru ndagukorera dini. Tia mikono juu nikutumikie. Ivyishe nyogokuru na sogokuru nacho bizokugira wewe. Vilivyoua baba na bibi havitakufanya chochote wewe. Ndabira ukuneko nazunguruka.
Ivyishe sogokuru na nyogokuru nacho bizokugira. Look at this. Vilivyoua bibi na babu havitokufanya chochote. Wewe nacho bizokugira mwizina rya Yesu Kristo. Wewe kwa jina la Yesu. Ivyishe papa na mama batakiriwo nacho bizokugira mwizina rya Yesu Kristo. Mama havitokufanya chochote. Aha abandi baburiye wogiye kuharongera mwizina rya. Kwenye wengine walikosea wewe unaenda kupata kwa jina la Yesu. Ndabona Petero ataye urusenga mu ijoro biranse ariko Yesu amubwiye acararonka. Ugiye kuronka aho waburiye mwizina rya Yesu. Unaenda kupata kwenye ulikosea kwa jina la Yesu. Isezerano jindwi. Ahadi la 7. Biciye kuri wewe. Kupitia wewe. Amahanga yose azoheza jigwa. Taifa zote zitabarikiwa. Sabaoti zoheza jigwa. Sabaoti itabarikiwa. Umuryango w'ababohotse uzoheza jigwa. Deliverance itabarikiwa. Joshua azoheza jigwa. Joshua tabarikiwa. Uburundi buzoheza jigwa. Afrika izoheza jigwa. Isi izoheza jigwa. Dunia itabarikiwa. Kiraguca biciye kuri jewe. Kupitia mimi. Abantu bazotabagwa. Watu wataokolewa. Biciye kuri jewe. Kupitia mimi. Abantu bazokorerwa. Watu watatumikiwa. Biciye kuri jewe. Kupitia mimi. Abantu barahiriwe. Watu wanaheri. Amen. Amen. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Abakorere ku isezerano ya Dawidi. Imana ibwira Dawidi, Mungu akaambia Daudi, munda yawe katika tumbo lako ntiyazokwigira habura apitopimaga kukosa umwana mtoto agusubirira kunga. akurudilie kwenye utawala. Ibaze ivyo Imana yabwiye Dawidi Jiwaze vile Mungu aliambia Daudi na Yesu yarabiprofisi. na Yesu aliviprofite. Nimurata uricho ndiko ndavuga kubijana isezerano. Amelewa menasema katika ile ahadi. Yesu kubera iryo sezerano yaciye yanga kuvukira mu Kamenge. Yesu kwa ajili ya hiyo ahadi alikataa kuzaliwa Kamenge. Yesu kubera iryo sezerano. Yesu kwa ajili ya hiyo ahadi Yavuze abari Yohana mutwara kwa Elizabeth bazomuca umutwe. Je murekere ngire kwa Maria kuko hano hari isezerano. eti acha nende kwa Maria maana hapa kuna ahadi. Mwatawije ko ndavuga. Unaelewa ninavyovisema? Si Jésus a profité des promesses de David pour trouver son chemin de devenir sénateur, moi, je peux profiter aussi de cette promesse pour m'installer dans un trône que personne ne peut pas me bouger. Nimba Yesu Kama Yesu yara profisi aliprofite mwisezerano rya Dawidi kwa ajili ya ahadi ya Daudi, achavukira mu muryango wa Dawidi, akazaliwa kwenye familia ya Daudi. kiswiji Ndinde shibiganza hejuru ndabakorera, tia mikono juu ni watumikie haka. vuga boro rakursi. Sema futa wipole rakursi. Muri Biblia ya marakursi. Katika Biblia kuna rakursi. Hakusenga kuva mu gitondo mana ndaseze ino daimoni ipepo uyirukane uifukuze. Vuga gusamana ya Joshua, kora nkuko ukoresha Joshua. Mungu wa Joshua tumika kisi unamtumikishaga Joshua. Simple. Rakursi kaira kagufi. Mimi kuna watu mnapenda kuzunguruka. Hariya abantu mukunda kuzunguruka. Umusumira aliko segera umuntu. Wakati mmoja nilikuwa naombea mtu. Yari amugaye muri seti. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Mbona yanse kuva? Ninaona nakataa kutoka. Chanavuga mana prophet B Joshua. Mungu wa prophet B Joshua. Vya bindi nabonye muri television. Vile nilionaga mtelevisioni hivyo sio hivyo. Jako. Fanya hivyo. Yache aguru. Alipita simama. Wa muntu nasengeye kumuzinda. Ule mtu nimeombea muzinda. Maze kumusengera kanga nache. Nilishamuombea na kata. Nache nibuka umunsi Pastor Chris yambuye ibirato. Nilikumbuka siku. Acha honyora umuntu kubagurura yambaye amashesheti. Akamkanyaga na mashesheti. Ndabikoporora cyane. Nikakopie. Yarahagurutse. Alisimama. Mwe muratinya marakursi. Mwe mnaogopaga rakursi. Shira ibiganza hejuru ndagukubite rakursi. Tia mikono juu nikupiga rakursi. Wewe ugira ngo Yesu yari kuba yaravukiye mu Burundi, yari kuba sorry. Yesu yakubise rakursi. Yesu alipiga rakursi. Urashobora kuvukira mu muryango w'abavumwe ukacuvuga ndagushimiye Imana ko nimukiye mu bahezaje. Unaweza ukasaliwa katika familia waliolaaniwa. Unakuta sana Mungu na kushukuru maana na hamia kwa waliobarikiwa. Reka nabafashe mukore ino sengesho. Vuga jewe Joshua Abraham. Sema mimi Joshua Abraham. Ndinjiye neza mu muryango wa Abraham. Ninaingia vizuri familia ya Abraham. Nico gituma nitwa Abraham. Na ndio maana naitwa Abraham. Ubu rero hivi sasa maze kuva mu muryango wa. Nimeshatoka familia ya. Vuga uvuye. Sema kwenye unatoka. Abari muri ujya muryango. Wenye wako mwile familia. Ndabatumiye bansange. Ninawaalika wanikose. Muri uyu muryango wa Abraham. Kuko jewe. Ivyo Imana yabwiye Abraham. Nivyo vyiwanje. Ivyo ujya muryango. Ntibikimfata. Aha kwa Abraham. Ndahazanya abo tuvukana. Ndahazanya abakiriho. Bakunda Imana. Kuva uyu munsi. Nabo nyene baratabawe hamwe nanje. Na wao wanasaidia pamoja nami.
Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Uko niko nagize. Hivyo ndivyo nimefanya. Chani mura ba petit frere banani. Nikahamisha wa petit frere na ba petit frere umbona bagenda na mamoto ngasha. Naona wanatembea na magari. Nibamenye ko nabakuye hari. Abakujua kama nimewatoa kule. Nikawapiga rakursi. Ndabakubita rakursi. Je papa wanje yarakoze imyaka myinshi akwa kugura parcelle akwa kugura parcelle ndazi Abrahamu kwimana yamuha igihugu ari wenyene. Cenguma kubakahakwa change ninjire ningie kwa kwinjize mwamaze kwinjira. Shira ibiganza ndabinjiza kwa Dawidi tigende. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. Ndagushimiye kukurima. Ninakushukuru maana wewe ni Mungu. Biblia itubwirako. Biblia inatuambia kwa Yosef no kwa Dawidi. Yosef ni wa kwa Daudi. Biblia tugira kandi ngo Maria no kwa Dawidi. Tena na Maria ni wa kwa Daudi. Sigura ngo ari igituma. Inamaanisha kuna sababu. Natwe turabo kwa Dawidi. Na sisi tuko kwa Daudi. Kuko Yesu. Maana Yesu yaremeye kuba kwa Dawidi. Alikubali kwa Hama Yesu niyo linye yake. Alafu Yesu ndio linye yetu. Vuga jewe. Mimi. Nanje ndinji. Na mimi naingia. Chane chane kuri aya masezerano. Sana sana mwizi ya haki. Ibi binda bimusigiye Dawidi. Mabaya na mwachia. Ariko rino jambo ndarikene. Rivuga ngo munda yaje. Mu bazongomokako. Hazokwa mahabone ku mwami. Hazokwa mahabone ku munyamavuta. Ni wavuga amen chane it is done. Sema amen sana ya. Amen. Amen. Nyamba zangu likutambiki iyo ndiko ndumva mu mutima yari kwiradunda cyane. Ilikuwa inadunda sana. Maguruke ndabaheza gire ku maboko. Simameni ni wabariki. Father, in the name of Jesus. Baba, mwizina ya Yesu. Twebwe Sabaoth Church. Sisi Sabaoth Church. Jewe murongozi wa Sabaoth Church. Mimi kiongozi wa Sabaoth Church. Kubgabaringa. Kwa ajili ya walio hapa na wenye wasio hapa, abari mu mahanga, wenye wako nje, na ahantu hose nzoshira amashengero, na mahali pote nitaweka makanisa. Waravuganye nanje, ulisema pamoja nami, sio bari hawakuwepo, ariko baremeye, lakini wamekubali yuko ari wewe wandungitse, ya kuwa ni wewe umenituma. Jewe prophet of Jesus, mimi prophet of Jesus. Magazenga ninaposimama hapa narinje nilikuwa kugira ngo nshire kashe muri aya masezerano, ili nitie kashe mu yadi, nakubali yuko ibitoreje kwatura ya kuwa haya tunamaliza iterme ya masezerano wahaye Abraham, umepatia Abraham, natwe tuyemeye, natwe turakwemereye, na sisi tunakukubalia kuzora tuguha ikibanza cyane, tutakuwa tunakupa nafasi ya muremeye ko muzoha Imana ikibanza cyane, unakubali mtapatia Mungu nafasi ya kwanza, na vyinshi twokongera, hakuna mengi tutaongeza, tugiye kubaho ivyiza byose vyavugiwe ngaha, tunaenda kuishi mazuri yote, ayo mashi sinzi nyeneyo, tugiye kubaho ivyiza byose twaherewe ngaha. Narimze ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Narimze ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Nasema pokea uzima kwa jina la Yesu. Navuze ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Nasema pokea uzima kwa jina la Yesu. Mu izina. Kwa jina